perezida wa Vitaro yari inama ya bose abagize umuryango wa Vitaro mu gihe umwaka w'inkino warangiye biteguriye ubundi kumenya ibyo mwayaza. Murakoze. Ibyo twayaze ku bintu bibiri. Icya mbere kwari ukuraba uko umwaka uheze twawifashemwo nk'umugwi wa Vitaro. Kugira kabiri kwari ukuraba uko tuzotangura uyu mwaka tugiye gutangura ihiganwa rindi rigiye gutangura. Ibyo bintu bibiri twayaze. Mwemera igiti canke abakunzi yaza ko mu kiganiro mugiraniye kiba kibemeza yuko mugiye gukorana nk'uko byahora canke ari ikigiye kongerekana canke ntibigiye guhinduka. Hari ibigiye guhinduka bimwe bimwe mu mibereho yacu, mu mibereho ya ekipe, icumumwe ajejwe, kuko twarabonye yuko kugira dushobore kugira ingufu nk'izindi ekipe, ibintu byo kureka nk'abakinyi bakaja kuba ukwabo, ubu tugiye kubapangira abakinyi kugira tuze turaronka aho tubasanga bari hamwe. Bagize entraînement tukamenya ko baraye bariye, tukamenya ko ari ico banyoye, ari ico banywa banyoye, kugira dushobore kugira encadrement ya ekipe. Kuko kugira abakinyi umwe arari wiwe uwundi arari wiwe biratuma umusaruro utagenda neza, kuko ntawe umenya ubuzima bwiwe bwo ku munsi ku munsi. Ico ni kimwe mu byo twasezeranye. Kigira kabiri, tubimirije guhindura umukoca mushasha. Nibaza ko turi mu biganiro tuvugana nawe kandi nizera ko bizogenda neza, kuko aratwizeza nimaze gutora inzira ko agiye gutangura n'imyimenyerezo mu minsi ya vuba. Yasibanga byaravuzwe cyane kandi na naravyemeje ko twari mu biganiro. Ni umukoca yahora akoca muri Top Junior na kare yari yagiye avuye muri Vitaro, kuko ari muri Vitaro yari umwajwe. Burya uri umwajwe ntaco ushobora kwerekana kuko ukorera kuri gahunda, kuri programme y'umukoca principal. Igihe rero ubona imbere yo kugenda yarabinsabye, arambwira ati ivo ngo ngenda hano naje nshobora kugira ico nkoze ntagira ico mbazwa, kana kuza ndama ndiko ndakorera inyuma y'abandi bama ama programme. Niho rero yagenda muri Top Junior arakora, hanyuma umukoca ni resultat, nivyo na chance zirabaho, mugabo ari cyo ushobora gutsindwa ukavuga ati naho no bansinzwe ndabona ko abakinyi bariko barakina. Niwe rero twagarukanye muri Vitaro. Ngo turumva ko ari Paris Sahabo, ariko kubijyanye na hierarchy canke uburongozi bw'umugwi nta byahindutse, ko bwa nyuma twagiye twumva uhora ari umwe mu babafasha gutwara umugwi asigaye afise imigwi yiwe ni Jamal. Abarongozi y'abasekreteri canke abandi bose ko inzego zari zipanze umwaka weze, ubu niko mugiye kubandanya canke? Oya nitwobandanya guco kuko mu byo turiko turakosora n'ivyo birimwo. Ivy'inzego nibaza ko tugiye kubyigira hamwe n'abandi dufatanyije kuwurongora umugwi, twameliyore tugerageze kongereza mw'inguvu mw'izo nzego, ndetse umwe ashobore kumenya ico ajejwe. Nico tuzokora, ndizera mu yindi nama izoba mu ntango z'ukwezi kw'indwi. Tutarasimba imbere, haba hari ihangiro ryo kurwanira ibikombe canke umugwi warangize mu kibanza ca 11 igiye kubona ubandanya ukinira ku budakora? Ivyo ntivyoshoboka nta nico twaba twahinduye, nta n'icigwa twaba twakuyemwo. Nibaza yuko iyo shampiyona itaratangura umugwi wose uba ari champion, ekipe yose iba ari champion. Rero turindire muzoturabire mu bikorwa, mugabo tuzotangura twese turi champion. Club zose zaba ziri champion, tuzotangura turi champion, nizera ko tuzonarangiza turi champion. Nico cyifuzo umuntu wese abafise. Organisation nziza muri Vitaro niyo yamye baha ibikombe, byarinze kwita ku buryo bwakoreshwa cyane comparaison, ariko muri kino gihe uko ibintu bitera imbere biraboneka yuko umenye umupira mu buryo hari imigwi myinshi mugiye gusangira ihiganwa, biboneka yuko ifise ahikura haboneka, tuvuga izo za Flambeau du Centre zifise
bavuga izo za Bumamuru, bavuga n'indi migwi tutirengagije irenga 4 dushobora kuba tuvuga tuti irifise Vitaro. Mbega bigiye kuborohera guhangana n'iyo migwi bw'igikombe canke namwe hari aho muvuga muti hari aho mwokikora mugatumvisha kumwe ariko mugahangana nayo ku kibuga? Oya guhangana nayo tuzohangana nayo mu kibuga, mugabo ku by'uburyo ntitwohangana nayo. Murabizi ko Vitaro yamye ari ekipe y'abantu, ni ekipe y'abafana, ni ekipe y'abayikunda. Rero tugiye gusensibiliza abanywanyi abayikunda, twongeremo n'abandi hirya no hino ko abakunzira bafise, dushobore kuronka uburyo buke dushobora kudushoboza guhiganwa muri iyi champion igiye gutangura. Oya abakinyi bo mu mwaka uheze hari abo tuzogumana nabo, hari n'abandi amasezerano dufitaniye tuzoreka bakagenda. Hari rero natwe n'abandi turiko turaraba hirya no hino, turiko turavugana kubavugisha atacanditse baransinyira, no bangiye kubesha. Tumaze gusenyera amasezerano nzobibamenyesha.